Mwaramutse bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de réalités mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa kabiri itariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Duhere ku gice ca mbere kijanye n'ijambo ry'umunsi, inzuzi z'amazi y'ubugingo. Tushobora gusoma mu gitabo ca Yohana igice c'indwi uhere ku murongo wa 37 gushika ku murongo wa 39. Havuga ngo nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru n'uwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, nambara ufise inyota naze kuri jewe anywe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri Mpwemu, uwo abamwizera bagira bahabwe, ko Mpwemu atari bwatangwe, ko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Mu murongo imbere yuko durangiza yavuze ngo unyizera nk'uko ivyanditswe bivuga mu gitabo ca Yohana igice c'indwi ku murongo wa 37 gushika ku murongo wa 38. Mufuse agakwabo kari inyuma yanje woca usoma ngo wizera muri jewe nk'uko ivyanditswe bivuga. Raba rero insiguro y'ukuri abasiguzi barashizemwo agakwabo kugira basigure ivyo biyumvira ku mwigisha yari yavuze, ariko igihe muriko murarimbura ku gisomwa c'ukuri biratomoye gose, nta gakwabo gahari. Nuko igihe musoma nk'uko biri mu nsiguro yagutse, mushobora kwiyumvira yuko cari icivugo c'ivyanditswe, ariko ivyo umwami Yesu yavuga nuko niyo mwizera muri we nk'uko ivyanditswe bibivuga, inzuzi z'ubugingo zizokuzura muri mwebwe indani. Mbega n'igiki inzuzi z'ubugingo? Amajambo ahishuwe biciye kuri Mpwemu atanga ubugingo nk'uko umwami Yesu yabivuze mu gitabo ca Yohana igice ca 6 ku murongo wa 63 yavuze ngo amajambo nababwiye yari Mpwemu n'ubugingo. Ubu rero mwibuke umurongo wa 39 mu murongo twatanguriyeko ufatanye n'inzuzi z'ubugingo kuri Mpwemu yera. Ivyo yabivuze kuri Mpwemu yategerezwa kwakirwa kubizera muri we, nuko Mpwemu yera akwiragira biciye muri mwebwe, ashimikiye ku majambo yanyu yuzuye ukwizera. Amajambo yanyu n'ay'ubushobozi atanga ububasha bwa Mpwemu ahantu hose kandi kuri bose, azana ukunagurwa, ugukira n'uguhemburwa ku bayumva bose. Ntihahezagirwe Imana. Tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi, dusenge twisunze inyigisho twize, dusenga duti: Data mwiza, ndagushime ku bw'inzuzi z'ubugingo zigendagenda indani muri jewe. Amajambo yanje ni Mpwemu n'ubugingo atanga ukunagurwa, ugukira, uguhemburwa ku banyumviriza bose. Nkora nishimikije itegeko rya Mpwemu ubugingo, nduwutanga ubugingo, nzana impinduka mu karere kanje hamwe n'ubwiza bwawe n'ubugorotsi bwawe n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Kwizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho, turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya. Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa ubusa 14.